Yes, bakunzi ba Isaac TV turi tariki 25 aho uno munsi ari umunsi mwiza cyane, n'umunsi w'amateka kwa Mutima le comédien, aho yateguye igiteramo cyitwa Twenga na Mutima show. Igiteramo mubona neza yuko giteguye neza boss. Igiteramo mubona yuko giteguye neza, igiteramo mubona yuko kirimo gifise préparation ya bien cyane, gifise préparation nziza cyane, imyiteguro ni myiza cyane, ariko kandi icyatumye shaka yuko ndababwire biza kubera ngamwe y'igiteramo hari abartiste batandukanye baza kuba bari ngaha, ariko kandi ino red carpet na ino bash muko mubibona iriko ama company menshi cyane. Mutima le comédien yahisemo gutegura kino giteramo, sindamenya exactement ko ari we yagiteguye gatukiwe canke ari abantu cyangwa management yiwe yashimye yuko bategura kino giteramo. Icyo nashimye cyane ama company yahisemwo gusupportinga kino giteramo, uhereye kuri Bankobu, ni banki ikomeye cyane mu Burundi, ba supportinga kino giteramo. Uravye Akezanet of course, uravye umubano microfinance, ariko kandi muravye Cool Up of course, n'ikinyobwa nacyo ikomeye cyane. Aba bose ni nabantu bari ngama media komakomeye nka Buja FM, eka n'abandi batandukanye bose bari ngaha kuja kumusupportinga Mutima le comédien. Ariko kandi navuga yuko Mutima le comédien afatwa nk'intwari mu Burundi kuno mwanya, kubera yuko niwe yavugiye aba artiste, niwe yavugiye abantu bose muri rusangi. Nyuma yaho hari hagaritswe ibiteramo, hari hagaritswe ibintu byose kubijanye n'ibiteramo mu Burundi. Ariko Mutima le comédien imbere ya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi arasaba aratakamba ndasabye yuko muturekurira, turapfuye n'inzara, turahwereye, bavyeyi mutwumvire maze muturekurire dukore iteramo. Sindabaruhishe rero, reka tuje kuraba igiteramo kimeze gute, giteguwe neza gute kuno mwanya muri no joro ridasanzwe, biza kuba bimeze gute, ama performance yose muraza kuyabona, ama performance muraza kuyabona yose, mukombozi za kuba ngaha, ba artiste batandukanye maze kumubona Kingorongoro ari ngaha, maze kumubona Estanisha ari ngaha, n'abandi benshi bari ngaha. So nasubiyemwo kino giteramo bacise Twenga na Mutima show. Ariko uko biri kose nibaze ko bari kucita Twenga na Mutima intwari, kuko n'umuririmbyi Visual Love yarasohoye indirimbo Mutima 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 uri umugabo w'intwari koko, urabyirukana indirimbo iri kuri YouTube. So ivyo byose rero ni kwerekana ko Mutima ariko arashimirwa. Urabona ko n'igiteramo ciwe ca supportizwe n'ama company atandukanye nkuko nabivuze. Ivyo byose rero ni kwerekana yuko n'ama company cyangwa se amashira amakomeye mu Burundi yatahuye akamo ka Mutima le comédien. Tuza gufata umwanya tubazi bamwe muri ama company ngaha, tumve icyatumye bumva ko go investis amafaranga yabo muri giteramo kidasanzwe ca Twenga na Mutima show. Cyane ko as a classic, reka tuje kuraba ingene giteramo giteguwe, nibiza kuba kubera yo byose. Murabizi ko shia Mutima itaba yoroshe, abaza gutwenga baryoherwe, byose ni muri Isaac TV. Tuza kubereka rero neza show yose aho hera igatangura. Kuno mwanya aba MC babiri ni MC Gael hamwe na Ami Pro, bariko bara MC nganeza cyane kugira ibintu byose bimeze kumera neza cyane. Akim Junior niwe turi kumwe muri joro ridasanzwe aho aza kutwereka show yose. Okay, let's go. bakunda gufungura cyane twagenze amasi baje bamuteruye. Sako moja
Jewe antishare. Jewe antishare. Jewe wameni. Umwe yari babana babijeri antishare. Ndabatije wende kwauri kaka wewe. Jewe ni antishare kwa babana babijeri munzehe. Amatanda bapicha ibale. Kukibuka kineke. Nataka kukibuka kineke. Kwanza na babana ni miki. Kuna nini kumbe kusema ubundi wakubura one. Bizira kawo sinakubu. Jewe ni antishare. Antishare abadana babijejwe. Nakubatije. Nakubwiriza nakurinda wewe. Jewe ni antishare abadana babijejwe. Urinda mvugize. Ubwiriza rero ndakakurangora. Cyangwa unaje nukamuserukira uburundi mu makungu. Harakaka muke bampaye nde. None utabwiriza yacu. Jewe. Jewe ndi antishare he. Ibisigaye mwimeye. Honestly, Nakubatije urinda wewe. jewe. Jewe satubi basi. Wale huze he. Satubi. Antishare. None kugeze ngaho muryango. W'igihugu. Igihugu. Iyo uheruka kubika muri Tanzania. None. Ubwiriza mutasi. Basi ntubyanze. Ubwiriza. Tora bafe. Tora kukakanuke. Hanyuma nawe uzabona yuko nena gihugu serukiye. Wale guserukiye igihugu. None. Cyane bariye ku itabi rya Konde Boy. Bomba gakugature y'abazungu basare. Nawe satani yobatizwa. Bakagendera Bibiliya na katike. Uyu munsi sisiba muri ingo. Hakubera abayite bose. Bakakubera abasare ba Yesanisi. Umwe aririmba agataminura n'umugongo ukabona umuhinini. Akubera pisure. Mutima. Uratanguye guhotora ibyo turasana. Ubu sinzi kubiki hasi kuri uyu siyo cyane muturengarenga tutagira amavuta ubiriza ubu ntari ibindi ntaririke indugumba y'umuretse wanje ntabwo ibintu bwiye si bya bindi by'agarengarenga bucoborotse singenza namubonye nta n'ibindi ndakunda kwaririza abasiri kugira ngo ndakunda kurondera ukumbwira ngo cishabara kuri bakopu inoti ubiriza abahungu bose twagendanye niba hano murimo nibo shaka nta n'ikindi nabo nyine nibo twaririza nibo gusa nta n'ikindi abandi hafi banyegereye munsi hano ndabakeneye nta n'ikindi shaka tora erega urantunganiriza ndakutunganiza mu bintu urantunganiriza ndakutunganiza mu bintu Wewe mzee. ntabibona Mzee. Wewe twahinduye. Wewe twahinduye kutakubera. Shuri bisike gatanze mutako. Urera mutako ukore wawe wewe. Urera mutako wale mami. Wewe kwaje? Wewe kwaje? Kwaje jabuti. Kwaje jabuti. Kwaje jabuti. Kutarunganiriza. wifuza inkuna yose Ubwiriza. Cyangwa nta bintu usigurira. Ibitera amavuguruwe.
Mbega zinombi fise n'abagishije. Urabaza mu habu. Uraburi kubwira wabuzawe. Muzeike turaheza 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 jana kugemo duheza bigenda gute kugira ngo ugurishe parcelle kabiri izo mbereye kubivisha iki kuri bigenda gute kugira ngo ugurishe kugira Kristo Kristo inyuma cyabana bango puino cyose ni a cyo Hababanza gushika wiwe akana kiyo kakusinya kitatu kishakaza ne mugitambo ka 10 ngiye kuyikata Oscar n'umukono wiwe ndeka cyarina n'abasirani ayisibije jebanda mawe abasime sikuriye tiene ndoni abasime yatamuye rero ni wambere yitanze muri binatwa muri Kampala abasime urubiza n'amubiza tuka dufise asabira guteka iberage 12 ibiro 12 by'ibiharage by'ibihitira akoresha inoti z'ibihumbi 10 cyuma cyane isi abasirezi ikintu kirangiye cyane irabe iminwa yakunze igiforomaje yewe itandukanye n'iminwa yakunze ibijumba abuducu bibona heraba muramutse gateye ariko umukobwa yakunze ibijumba twenze ubona ibivera verine amashimezi ubiriza twamatuganira cyane gose amasimeje ku umubano microfinance umubano papa ndagize uko tugira uko ikintu mundira bagwiza tungana ikiyare apigije kuboko nashikana kuraga muzika ibintu biragira subirira jewe kujya indege iraryoshe kurusha bajaji kuko nta dodanereye urumva rero indege irikiragenda mu kirere ariko ibita amasekuru sukuru irikiragira uku bari ibigori bibisi ukigomba kujya twaza kugira ngo alo bameze gute
akamaro ka pasteke rero abantu benshi bararondera akamaro ka pasteke bakakabura ariko cyo mukabaza abamama babashene mariye mu gatondo utembera akazuba katse usanga mama turabayandikiye agomazana amazi ngo jojo atamwana bafise abamama tubakomera amashi baratahura akamaro ka pasteke ubiriza muri primere narigeze kugivyema bikaranze maze kugivyema caricara enfant umukobwa twigana twicarana enfant acarambira ngo cyana kuvuga cyana gatsinda kuburira mu bayifireme n'itwataha ico gihe hari ubwoko bw'amabazo kabitwa jojo marahe iyo jojo turiko turayiga twayiteraniriza turi nk'abana 10 umwe agahekenya agaheza agahubura ko ico gihe nari cegenya byari bihariye abo jewe ni umwigisha arabaza ati kimanje le khaliku umwigisha avuga ati arabuze wiyerekana umwigisha afata decision yo gutemberera ko umwe wese amotereza asize kuri jewe ukuboko cyamana kudomeka muri pyapyapya amaze gushika kuri jewe moto navuga ngo yewe ntiyarivye mayari ya mapyapya ala ikomera mashi abantu bo muri wasiri bakomera mashi umiriza wasiri afisa amari freso menshi cyane gose umiriza bashaka kuri kuratembera n'akantu kavuga ati naca kubikuza bacabanyema uvuga muri wasiri akabakuru ale lelete abashimeshe kuri Yesu bari ngumanda mugarukako rero umuntu wa mbere agupaka gushira ku mustari akagurisha ipantaro yambawe gatanu n'abashinwa ukayigura bakagurisha shashi abashimeshe kuri Yesu bari ubira tukamara mashiterike uzibiganza umeza rero ndahejeje sitakubarambira kubera ngaha ari umukuru wanje divorce umasura mu polisi atukomera amashi ariko kuva mvuye muri Kampala ntacyura kimenegeze n'abanzanira sivyo uko muri ngaha mwese fagitire yanyu bacu bayizana kira muri namwe zitatu mu mahera yanyu Isaac TV. Oh.